Mwaramutse uno munsi nashaka tuvugane ku kintu bita banality of evil canke la banalité du mal. Ni principe novuga ko ikora cane ku bantu bari mu Burundi, ku barundi bari muri diaspora. Abantu benshi mu bisanzwe babona ikibi bakihoza ku mvo iyi canke iriya. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Ariko kugira ngo mere nk'uwubishira muri context, reka mpere kuri no comment y'uno mujene, n'umujene nzi naramubanye kuri Facebook, n'umujene w'imbonerakure. Avuga ngo ubikora neza kandi ufise n'umwete mwinshi, courage. Bo ni gake umurundi agura compliment. Okay, I'm joking. Mugabo umva compliment yaciye yitwara kandi ngo ariko content creator w'ivya politike aba mwiza iyo atanga amakuru asa naho adafise aho ahengamiye cane. Nico nja kuvuga ko yuko atanga amakuru adafise aho ahengamiye cane. Nico nja guhagarara ko ahanini. Mugabo kandi nashaka entre-temps ndamumenyeshe ko je ntari content creator. I am not a content creator, ntabwo ndi hano creating content, ndi hano gushikiriza ivyumviro vyanje, ndi hano gusemerera, nta content ko ndakreya ngaha. Okay? Nje tumubona ni gake nkora n'ibintu vyo kweditinga vyinshi cyane sutingwa kuri Facebook. Hanyuma aho guhengama ndahagaruka. Aha ndavuga kugira ngo wigarurire imitima ya benshi. Encore une fois sinumva nta participation je mfise, nta membership mfise, imitima ya benshi singomba kuyigarurira, imitima ya benshi yigarurirwa n'Imana. Kwama uvuga ko imbonarakure ari abagesera gusa ntibihagije. Bo ico naco ndaza kugaruka ko imbonarakure ni brand itariyo, ndaca kwereka ko yasosiya na brand itariyo usanga iceye kikwagiriye nubwo wewe uri mweranda. Sino uzosanga umaze imyaka 5 utarakwiza na n'ibihumbi 100 vy'abagukurikirana. Bo ano nacemo nafete ko ari sinzi ni calibre tutari kumwe. Wewe uri kuri calibre yo kurondera aba followers, je ntabwo ni calibre yo kurondera followers. Haje batanu tukaganira barahagije, haje umwe abahagije. Hari igihe mana umwanya munini kuri telefone ko ndavuga n'umuntu umwe, nta ma views nta ma followers, ari umuntu umwe turiko turaganira. Ndonka satisfaction ko icyumba canje nagisohoye, hanyuma nka ubundi akavuga tugahuza. Ndashima quality over quantity. Aba followers ibihumbi 100 nta valeur ajoute ibiriko, aba followers bakeye muganira neza muhuza, harimo valeur ajoute cyane mutohuza mugabo muganira d'une manière navuga intelligente. So ntabwo ndi muri business yo guharura aba followers. Abashaka bose bogenda gasigara batatu twoganira nabo byo bihagije, sindi hano kurondera aba followers. Iki niho nakemura ko peut-être he's not bon. Ajavuga ngo kora nka Pacifique nazwe basi nijo kane cyavuga abantu besha kuvuga oh nakameze uko nameze kuriya, sinze ko muranda abaje ntabwo ndi mu follower, ntabwo ndi umuntu akwirikira abandi je kuri view wanje. Okay, umwe wese afise lane arimwo umurongo arimwo vyereka arakora inshingano yihaye. Sitambwe nkurikira ngo reka miganwe na Pacifique canke na Neva canke na Ndabirabe canke na Musenyeri Ruhuna. I do my own thing. Okay, voilà. Mbo ariko nagomba ngaruke ku kintu bita imbonerakure. Imbonerakure kameraho, imbonerakure bafise amfete izina ritari ryiza, kuko yavuze ngo kwama uvuga imbonerakure si vyiza. Imbonerakure nabwo ifise izina ryiza kandi ndakwereke. Ugiye kuri Google ugashiramo izina imbonerakure, unawushobora kugishiramo overview. Bavuga ko ari imbonerakure, ko ari youth militia, donc youth wing, ko ari aba ugwaruka n'ivyo go mugambo CNDD. Mu nyuma cyavuga ngo the group has grown into a powerful militarized militia. Urumva ko ari intuze imeze nk'igisirikare, milice ikomeye iri militarize. Okay, hanyuma bakavuga uramanuka gatoyi bavuga ngo what the ruling party represent. Bavuga ko umugambo uvuga ko ari abantu baserukira igihugu n'ibiki, ariko avuga ngo major international regional bodies, no kuvuga ibisata vyinshi mpuzamakungu harimo na UN, babashira muri armed militia responsible for serious human rights violation. Umva ko bashira mu bantu babonona agateka kazina muntu. Nivyo ndiko ndasoma kuri Google, ntabwo je nkorera muri Google cyangwa nja kwediting ibi bintu. Bagacavuga allegations, ibintu babagiriza ko vuga human rights organization. Baravuga donc ibintu vyinshi nka Human Rights Watch, harimo political intimidation, ibintu dusanzwe tuzi mu gato turavuga yuko abantu bavyumva. Uravye n'amafoto ushaka kuyabona, umva targeting, threatening, violating, attacking opposition and journalists. Bumva batumbereza, bagatera ubwoba, bakanataka abantu bo muri opposition n'abajournaliste.
arbitrary detention bijyanye byo gufata abantu gufunga abantu ku nguvu, setting up unauthorized roadblocks umva bagashira novuga nk'amabariyeri ku mabarabara atagize, bakakira abasivile bakabafunga bakabatortura. Paramilitary operations bagakora n'ama operation paramilitaire, ahubwo bavuga ko bagiye no muri mu gihugu hagati no muri Congo Democratic Republic of Congo. Ibi sivyo ndiko ndandika ndije ndiko ndabisoma. Umva ko Cibrende ifise izina ryiza. Baca rero umanutse wicusha no kubona ibi vyinshi bavuga who are the imbonerakure, ibintu nk'ivyo boko muri zimwe zimeze nk'izishaje za 2015, mugabo ngiyi ni ya 2027 ro Septembre, bavuga ngo imbonerakure baravuga ko hari 200 cases amaka ashika 200 of sexual violence including child rape, hamwe no gufata abana batoyi ku nguvu, ibintu nk'ivyo vyakumva bagiriza imbonerakure. Mbo BBC Morning naho iravuga nyene ibintu nk'ivyo barabivuga imbonerakure, donc urabona ko uzibona ko bafise image mbi ku makungu. Anefu kivuze image urabona ugiye kuri Getty Images berekana nk'aba urabona kumenga nyene n'abantu berekana, donc ubona nyene kumenga ni thugs ziraba izi image ziriko zisohoka ushyemo imbonerakure, ubona nyene ko umenga n'abantu baba ni Haiti, je ne sais pas. So ntabwo bafise iyi reputation nziza, nicyo nagomba kuvuga. Bo uti harimo abeza, mu Barundi bose harimo abeza, harimo kandi n'abarundi babona ko Uburundi ataco bitwaye uko biriko biragenda, ko ariko biratakundi burugende, abandi ko atabushobozi bafise, abandi ko kwigiza amategeko, bica bituzana kuri ibintu bita banality of evil, banalité du mal. Nico nashaka kuvuga ko kuri no munsi imbona kure umuntu azihoze. Anko nufade ndiko ndasoma kuri Wikipedia yo mu Gifaransa, ntabwo ari ibintu bishashe ndiko ndazana, mushobora kuja kuri Wikipedia nubwo bidakwirwa muri iyi frame nkuko muri kumurabiraba, ariko nkuko ndabivuze biri kuri Wikipedia, mushobora kuja kuvyisomera murabe ikintu bita banalité du mal. Banalité du mal, ico bavuga ngo banality of evil, en anglais banality of evil, en allemand banalité abantu bavuga ico ikidage kiri mu ndimi zigoye cyane. C'est un concept philosophique développé par Hannah Handert muri 1933 dans son ouvrage Hirschman à Jérusalem, rapport de la banalité du mal. Lors de son procès, Adolf Hirschman compense être une bête furieuse et qui devrait laisser une forte impression, montre plutôt l'image d'un petit fonctionnaire médiocre, ce qui fait dire à Handert que le mal ne résidait pas dans l'extraordinaire, mais dans les petites choses, une quotidienneté à commettre des crimes les plus graves. Donc uyu muntu Adolf Eichmann nibaza ko ari umudage w'umunazi bamujanye imbere ya sentare, yababonye ari umuntu yoroshe bagira ngo umuntu w'igikoko kujya twabanya nka bunyoni, numva ngo muri 2015 yarakoze ibintu vyinshi mugashitse mugashona ko kumenga nimmbeba. Avuga ati vyaboneka yuko ikibi ntabwo necessairement ari umuntu extraordinaire, bon nkivuga bunyonde deja yari umuntu w'umuskuti yitonda cyane, abantu mwigaye muramuzi, yari umuntu très gentil, très gentil, écureuil et voyant, mais niyo ryari zina giwe, très gentil en tout cas. Bon mugabo urumva kuko umengana ibintu bisanzwe, mugabo ugasanga bakomese des crimes les plus graves. Cette notion a donné lieu à d'importantes polémiques, et certaines personnes considérant qu'elle revient à déresponsabiliser les dirigeants nazis de leurs crimes, bien qu'Hannah Arendt ne soit toujours opposée à cette interprétation. Bon, mugabo muri make le concept ni ukuvuga yuko ubiravye abantu benshi bagiye bicwa, abandi bariko bararorera umenga ni ibintu banale, umva yuko nyine banalité du mal bafata kumenga ni c'est très banal, nta méchanceté yari irimwo, yari gukora akazi, bon nta kundi biri bugende, igihugu kiragwanirwa, nta sida hamba, nta leta idakora ikibi, etc. Donc umenga ni c'est banalisé, on a banalisé le crime, ari no vyashimva mu banazi byatangwa n'umenga ni ibintu bisanzwe. Bon naje nuvuga ko ndi coupable ku gihe nigira kuvuga kuri rya mu Kenya avuga ngo barundi ngo wanacuruza kahawa, ukamenga ni banale, mugabo hajya niho hava ubukozi bw'ikibintu vuze ko abantu datangiye kubatoteza muri Kenya,
mais je vais retourner ngome mu Burundi donc umenga ni banal au commencement à la fin abantu bagiye kurada l'histoire ugasanga abantu bagira ngo ni très simple c'était des criminels méchants euh, pour dire en fait naza ko ibi bakunze kuvuga ariko barakebura abantu ntimuze murafata ibintu minenengwe muvyirengagiza muvuga ntacyo bitwaye kuko kenshi na kenshi nivyo bivamwo akari baje hari n'igihe bitanga umenga ni ugutwenza umenga ni blague umenga ni bisanzwe umenga uwo muntu ntabwo ari muri politike n'ubundi je ndi umujournaliste jewe ndigenga jewe ndi nko mu Rwanda nk'akarorero abajournaliste benshi baparticipe indirectement mu majambo bavuga ku maradiyo kumbura we kumva bavuga bon quoi mu journaliste c'est hari nko afise qu'est-ce que ça veut dire ça ne veut rien dire ni idée yiwe gusa donc amenga biri banale mugabo mu nyuma ugasanga nivyo abantu bagenda birica igihugu mbona gukebura mfite umuntu wese yitira izina ry'imbonerakure nuvuza mfite pas n'izina rifise tashe mu Burundi habaye nkibera nk'akarorero imbonerakure bo bambere batangura kuja muri procès ça c'est vrai. Bon, umva ko bavuga ngo la banalité ngeze ngaha ntabwo ndiko ndabisoma vyose vuga ngo ça veut dire que ce terme indique aussi que le mal est partout dans la société. Toute une société se met de façon commune à accepter une étiquette morale sans entretenir des réflexions à son sujet. Donc, no kuvuga société twe twaremeye nk'abarundi yuko communement yuko kwiba, kunyaga, gupfunga, kuburana umuntu kubusa, gutwara umuntu itongo, kuroga, guturira umuntu mwagije ko yaroze ko ari normal nta muntu akibishita ku mwanya. Urabona nka umuministre muzima gapfa abantu nyene on avance nta na discussion hari nta nibazo babaza umushikiranganje nta na police yatanze raporo polisi bagashaka gutonda hibwe nk'ibiharage canke umucero ukabona polisi yagize nuzeye conference de presse mugabo agafumu ministre y'abantu bagize inzego z'umutekano hegena conference de presse bagira bati bon twaraje gutohoza dusanga yari accident pure simple bakafata nyene c'est banal c'est trop banal. Alors on va ko twebwe twemeye comme une société ari cyo tuba turi responsable kuba mu Burundi en principe directement ou indirectement. Alors, la société adhère à un système normatif et cesse de comprendre son contenu. Donc, abadede twaramaze kwemera ko ari normal, nta muntu akitashaka no kubatahura, on passe havuye incidi iyi habacazi yindi mo yambe twatwayibagiye nkuko nabivuze bugagapfuye nta muntu yasubiye kuvyiyumvira. Imbere yaho twariko turavuga kuri turavuga kuri vya bintu vyaturuka Bujumbura vyose c'est parti ubu no musi ndiko ndakodinga video muri yindwi fose ndi kumana baraye batswe kumujana mu gasho kuba murenganije nk'ubu batije tuvyibagira tuje ku yindi sujet yagwaza je ne sais pas hanyuma kefa nibizi hanyuma rehonsi hanyuma tugume twavanza juste hanyuma dede nawe bazana burofa kuri stade nyine kugira batuzubaze nubwo nanye ndi mu baba hukude najya amajambo y'Europa bavuga ugasanga ntituriko turatahura ingene systeme irikira mungwa. Puis sous diverses pressions ce contenu évolue pouvant devenir l'inverse de ce qu'il était. Tu tueras ton prochain. On va gahoro gahoro uko pression yiyongerekana c'est pas ishobora kuba ubukene ishobora kuba umuntu ateye muri noro ishobora kuba perezida runaka apfuye ugasanga bavuga ngo tu tueras ton prochain umuntu akica umuntu w'umubanyi wiwe ce que nous avons observé mu bihugu vy'iwacu. Tu porteras ton faux témoignage contre ton prochain ukagiriza umuntu nyene kuko ariko wagiriza Faustin Ndikumana ariko ari ibintu bisanzwe mu Burundi aho umuntu agenda gukorera ntibishushe kubugoye mu gasho umva ko bavuga yuko tu tueras ton prochain kumure yari rofra ya Cedric ya Hitler hanyuma iyi nabo bavuga ko yari muri Staline aho wagenda ukabesha umwanya kugira bamufate. So cette évolution peut se produire très brutalement en une nuit. Bon urumva ko ushobora kuba mw'ijoro nk'uko twabibonye peut-être nko mu Rwanda par exemple et il ne sera plus d'habitude de fermer quelque chose de là, etc. Donc niko ndiko ndakwereka ko uyu mugabo yerekanye ko plutôt uyu Hana neza ko atari umugabo a montré pourquoi la pensée humaine était un rempart contre le totalitarisme. On va. Voilà. Et la comparution devant un tribunal permet de mettre un terme à cette absence de pensée, à cette banalité du mal, car l'accusé n'y appelle plus comme pense plus au roi, plus ça, mais comme un individu pense qui doit répondre à ses propres actes. Oh, qui est très intéressant. On va voir ko nuzeye la comparution devant un tribunal y'umuntu agiye imbere ya sentare
nibwo ikihagarika ivyo vyiyumviro vyo kuba banale, kuko ntubicitwaza ngo twari dutewe, twari twagize gute, bari batwiciye perezida, bari bagize gute. Ico gihe uri wewe wenyene, ntabwo ugishigikiwe na ya leta ifise ububasha butagira limite. Cette fois-ci uri wenyene ugomba kwishura ku bintu wakoze. Kuri Kai Twegere nibaza ko nk'abantu babo dufate nko muri genocide yo mu Rwanda, nibaza ko abantu babikoranye ne sans y penser, bumva ngo bon hageze kuja gukora, ukumva ndavuga ngo bagiye gukora canke ku kivi ntiwombaza amaterme bakoresha, ukamenga ni game, ukamenga ni nk'urya muntu agiye gukina football agatamira akanywa amazi. Mugabo bashyitse Arusha, ubu hana benshi bari kuburana muri za France n'ahandi, nihabona ko ce n'était pas aussi banal que ça, kuko cette fois-ci niwe wenyene, nta MRND ihari, nta nterahamwe zihari, nta c'est pas Kayibanda, sinzi umuntu yatwara ijya leta ya Nyambarongo y'abatabazi ntibombaza. Okay, Kayibanda yarapfuye, ndaza ndabibagira Kambanda amenga baritirano. Anyway, ndi kuvuga ko cette fois-ci tu es seul, uraronka n'umwanya ku reflect. Nibaza ko mugasho uryamye uronka n'umwanya ku reflect. Malheureusement c'est trop tard, abapfuye ntukibazura n'amakosa yakoze ntukiyasuzuma, mais il faut y penser avant. Il faut éviter iyo banalité, il faut aller au-devant des banalités. Umuntu wumvise yahotewe, umuntu wumvise yapfunze, umuntu wumvise yishwe, kavuga ati ce n'est pas bon. Ntutangwe kubirationalizinga cyangwa kuvuga ngo niko bimeze. Nsimvuze ngo ugende ugwane kuko nta nguvu ufise, mugabo gusutena encore une fois kubera ubona la masse ariho bigeze, kandi ufise conscience peut-être usoma n'ibitabo kumbure bigisha kutica, ce qui est surprenant mu Burundi, igihugu gifite abantu bemera Imana, ugasanga nta bariko baricana, c'est trop grave. Nco tubaje en fait ari gihe umuntu yavuze ivy'Imana ubona amazi umushatsi, siba ko nemera Imana, mugabo il y a un peu de l'ironie. Nibutse umuzerwa umwegeza kutwigisha mu Burundi, kumbura bamwe baramuzi, yavuga ngo numu ate, tumubaza none wewe ureka kwemera Imana gute bwana professeur? Avuga ati moi en 1994, donc mu 1994 j'étais au Rwanda, nari mu Rwanda, j'ai vu un Ndagijimana atiwe un Hakizimana, nabonye umuntu yitwa Ndagijimana ati yica Hakizimana, et Dieu n'est pas intervenu, ngo ariko Imana ntiyaje gutabara. Bon, niba ko Imana yatabaye igihe hari hageze gutabara, ariko kuri Dieu ahubwo no vice-versa, uwo muntu yisitirizo iryo zina ry'Imana, mugabo akaba ari umukozi w'ikibi. C'est grave. Donc nshaka kuvuga yuko hariho ibintu conscience n'ibintu tuva ko twemera Imana byatuma tubona ikibi tukajingitwa d'une manière. So, l'obéissance à des ordres n'est jamais mécanique. Donc, kwemera amategeko ntabwo ugomba kuba mécanique kuko you are human. Ni computer gihe ubwira ikikoreka cyanga. Car en politique, l'obéissance a le même sens que le mot soutien. Donc, ni ukuvuga ubonye ikibi ukacemera ukihoza, ni ukuvuga uragishigikiye en sens. Kujya avuga no mu Gifaransa ngo qui ne dit mot consent. Encore une fois, c'est ngo mwese mufate mikoro musemere, mugabo mubifate muri memoire yanyu, igihe cyose ubona ikibi kiriko gikiruhande yawe ugakoma amashyi ukirangagiza uri kugisutena. Et malheureusement rimwe kikugarukako, ndikunda abana abantu benshi bo muri CNDD-FDD nabo bagowe akivumvu. Twabonye sinakora modede, naza ko ari modede ujya mu ambassadeur cyangwa se twavuga ambassadrice muri France, nabo bamuhamagaye nk'ujya ashobora gushikira mu gasho Orwes canke mu bigazi mu Rumonge, ntiwombaza. Kandi hirya y'ejo mubajije wasanga ari umudede akomeye ahitana n'abandi. Urumva ko uri kurasutena inzoka nawe umunsi umwe izo gukomora un jour. Hanyuma imbere yuko nkomeza nagomba ngaruke kuri iki kintu bavuga ngo neutralité, ngo jya hagati na hagati, ibintu nk'ivyo. Reka mpere kuri rino jambo y'uyu mu philosophe canke uyu mwanditsi yashoboye kurokoka igihe haba Holocaust mu Budagi. Yavuze ati neutrality helps the oppressor, never the victim. A silence encourages the tormentor, never the tormented. Neutrality helps the oppressor. Donc nagerageje kuraba ko mu Gifaransa babigize ntuzoye translation, bavuze bati la neutralité, donc nous devons toujours prendre parti. OK? Nous devons toujours prendre parti. La neutralité aide l'oppresseur, jamais la victime. Le silence encourage le bourreau, jamais le tourmenté. Voilà. Umuntu wogenda ahantu ugasanga umuntu bariko baramwica, amabandi yamukubise, yamuvisha amaraso, ukavuga kuba neutre nta mutima w'office.
umuntu yobona ibi yabonye ivyariko biraba mu Rwanda 1994 ibintu muri vyabaye Holocaust mu Badagi ibintu oppression yabaye muri South Africa ku birabure kuri apartheid akavuga ngo kuba neutre uwo muntu iyo neutrality yiwe it's questionable. Umuntu yabonye Martin Luther King ariko aratembera aragira amamarche muri Amerika avuga ati nyabona turakine ko abirabona bafite nk'abana b'abantu mukaba ngugiye kuba neutre ico gihe iyo neutralité yawe iri questionable. Donc devant le mal, devant les atrocités, il ne faut pas être neutre. Kuko vous encouragez l'oppresseur, vous n'encouragez pas la victime. Silence y'encouragea l'oppresseur. Voilà. Cyo kimwe nakuvuga ngo uri neutre. So ivyo vyuko mu Burundi neutralité silence bagize ubuhizi ngo mvugira kuyamara y'umugabo bikundwa n'abake wihora yahonga bike bla 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 bla. Ivyo nivyo vyankurajije ko abarundi kuva kuri independence aguma ba oppressé no kubera batazi kuvuga. Ibihugu bazi kuvuga ntushobora kuba oppressé kuko they will shout. No mu ishamba hari ubukoko buto buto kubera bushoutinga cyane nta giko gishobora kubukanga n'ugatanga uba bufise. So no ntabwo ndi neutre kuko nakubwiye utoba neutre muri Nazi Germany utakuba neutre muri South Africa apartheid utakuba neutre muri Cambodia abakimeru uje bariko rica abantu vous ne devrez pas être neutre. Ivyo ndiko mu Burundi nta neutralité sabwa. Est-ce que umunyagihugu atanze amafaranga ngo bamuhe ifumbire ntibayimuhe ukene kuba neutre entre quoi et quoi? Umunyagihugu ashoye ikawa hanyuma hagera ko arungi kubona ku ishuri amafaranga ntibaratayamuha ushaka kuba neutre hagati y'iki n'iki. Umunyagihugu agiye kusaba pasiporo y'amajana 3 bakamuha ku miliyoni canke akamuha katarayironka ushaka umuntu aba neutre hagati y'iki n'igiki. Umunyagihugu umupolisi amwigenjeje ko ngo micupati ntajya mfise akamukubita amakofe inkoni akamuvisha amaraso ukeneye mbe neutre hagati y'ibiki n'ibiki. Turiko turumviriza amavugo na video yuko mu maprizo byabaye ibara abantu barenze umurongo barenze igitigiri kubera harimo imigwi y'abantu batagomba kubamo kubera atavyaha bakoze kubera bashanywe ku kagagazo kubera baheje umunyoro wabo kubera bejejwe mugabo bose bahezeyo ushaka mbe neutre koma. Ivyo bintu ntibishoboka sinuviyo neutre kuri kuvuga ndiyo nabo kwitoro cyabuze mu Burundi ushaka mbe neutre entre qui et qui. Sinumva iyi politique ya neutralité sinze ko ariyo systeme abadede baza baratuma abana bato bato ngo baze kutubwira ngo ba neutre neutralité ntabwo ari vertu. Okay, silence ntabwo ari wisdom nkuko mu bundi babigira ngo uciye bugufi niwe w'umunyabwenge ngo ucese no w'umunyabwenge kada Uburundi nabukuriyemwo Uburundi nabubayemwo mbega muramenya yuko abo bantu bapfa abantu bapfungwa abantu bangazwa ari abarundi natwe turabarundi abantu yabana nk'umufaransa nk'umureporter w'umubirigi w'umurusi abakuvuga uti ba neutre peut-être naho nyine mugabo nuko yobatazi situation y'u Burundi mugabo ivyo bintu biba mu Burundi it's personal bitusha abantu bari hanze bitusha abantu bari ndani nta mwana yakubwiye ko nabo nyene no panasera pena yavuze ati natwe n'ubwo umuntu turabasenyera biradutusha ko amafamiye tuba dufise ivyo vya economy batusha ko kuko usanga ubisaba ko mu bearing out hirya no hino donc devant l'injustice ntusabe ko mba neutre ntusabe ko mba calme najya ngo ba calme ngo vugana rufasoni devant l'injustice devant la corruption devant izo atrocités I don't wanna surrender. Okay, nico nashaka kuvuga nta neutrality kenewe mu Burundi ariho igihe neutrality ifise ikibanza caco silence ifise ikibanza caco mais c'est pas devant les atrocités c'est pas devant l'injustice c'est pas mu gihe abantu bariko barapfa bariko baranyongwa bariko barahungishwa bariko batabwa mu nzuzi aho nta neutrality kenewe. Voilà, nico nashaka kuvuga kuri ivya neutrality sinzi ko maze kuvuga ko kenshi je ntabwo ndi neutre je ndafisa umagazi. Okay, nawe ukene gucuzinga hagati kibi n'iciza ko guma hagati kazi yako mugabo you have got to choose. Ukene kuba neutre ni hahandi wacigikiye wa munyakibi kino dimo consent kuko mu gifaransa babivuga. Voilà, mais nous passons hanyuma voilà pourquoi chacun est personnellement redevable possiblement coupable de ses actes. Kuvuga mwese muri twebwe arafise uruhara kandi nuvuga ko abafise bishobora nuko abashobora kuba yariko yagira azokwagirizwa n'ivyaha vyiwe. Okay, il peut y avoir une responsabilité collective mais la culpabilité s'examine à l'échelle de chaque individu. Donc bon on va responsabilité ishobora kuba yatwese mugabo culpabilité umuntu ari coupable n'umuntu yakoze icaha. Voilà.
voir la guerre avec les yeux des soldats. Bon, c'est pas mushobora kuzosoma iyo principe canke ico gitabo cose, nibaza ko kenshi na kenshi ibintu nk'ivyo udashobora kubisigura muri video imwe, mugabo la banalité du mal muri make nuko kuntu ahantu habaye atrocité, hari abantu benshi vyabaye barorera, d'abord bakaba consentement par silence, abandi bakakora soutien même moral ou matériel ou psychologique kubera peut-être babaye indoctriné, abandi bagaparticipa, bamwe bazi ivyo bariko barakora, abandi umenga ntibazi ivyo bariko barakora, bagegena mu kavuyo kuko n'abandi bariko baragenda bitwaza histoire na future na passé n'ubwoba n'ibiki, mugabo iyo hageze ko imanza zicibwa ici bas et au-delà, nta muntu azokwitwaza ngo jewe nari mu bandi. Nibaza nko ku bantu nyene muvuga ko mwemera Imana, banavuga ko kila mutu na muzigo wake, donc nugera mw'ijuru ku muryango w'ijuru sivuze nimba muvyemera, wewe uzobazwa personnellement ivyo wakoze. Bon voilà, ndakunze kuvuga kuri nk'umuntu mbaye hage gituma ndamukarira nk'umuntu w'umupasiteri, umuntu w'umukozi w'Imana araba ibintu Dede iriko irakora akavuga ati très bien, komereza nyene, ni ibintu inconcevable. Je ntabwo ndi umuntu w'Imana kugeza kuri iryo level, je ntabwo nemera Bibiliya mfete kugeza kuri level mbaye haga yemera canke ko noja kuyisoma canke noyikoresha comme soutenir ma moralité, neza ko la moralité est au-delà de la religion. Ariko nk'umuntu yicaye kuri karutari nkone karasoma abwira abantu so qu'il faut, ndamushira bare hariya hejuru. Encore une fois ndavuze ngo abapasiteri n'abapatiri nibagende kugwana, nibagende gufata inkoho, mugabo iyo ubonye nka Monseigneur Serapio asohotse, umuntu yageneye n'abadede, nuvuga ko ari umupare wabo ba Steve n'abandi batari bakavuga ati ibi bintu Dede reka kuri systeme si nziza. Ukabona Musenyeri ntuzeye sinigitwa nkunze kuvuga Yohakimu, twakuze ari Musenyeri yatwara ahantu niga, nkunze kumuvuga cyane. Anyway, donc Imana mwake mu bwami bwayo, Musenyeri nta mwana ariko aravuga ati ibi bintu leta ikwiye gukora neza, na cagiye akavuga ati saba abantu twege ntimutugire abaja. Urashobora kubona uti aba bantu barababaye, baratunhujwe n'ibiriko biraba, ariko nk'abakozi b'Imana bien sûr ntibokwisuka muri politique, ntibokwisuka mu bibarabara, ntibokora iki, mugabo au moins leur conscience irababwira ati ibi bintu ntabwo bimeze neza. Iyo conscience niyo dukeneye gukora mu gihe udashoboye kuvuga, mu gihe udashoboye kugwana, mu gihe udashoboye kuparticipa muri politique ngo ugire impinduka, ariko ukabona uti iki kibi kiriko kirakogwa si ciza, c'est pas banal que ça. Ce n'est pas banal que ça. Bon, nico nashaka kuvuga, Imana kuri encore fantasy garutse ko naza ko ari abana batoyi batazi ivyo bariko barakora sandute, mugabo nabo nyene hazogira igihe bakura, sinifuza ko bokura basanga bafise ivyaha bibagira vy'inyanduruko. Okay, kumenya ivyita vy'inyanduruko. So, nico ngo le cas de la guerre de l'ignorance, les gens déroulent à jouer les obligations militaires. Donc nivyo bintu, donc usanga ariho ibintu vyo kuvuga ngo ntavyo nzi, canke ngo kubera jewe nkora aha nta kuntu nobigenza, canke ndi umusirikare, ndi umupolisi, ndi gukora inzego za leta barantumye ngo bagakora ico ndategerezwa. Nico kandi nagenda kimenyesha abasirikare n'abapolisi whatever no muri Union Soviétique. Okay, no mu bapolisi kandi nagavuga n'abasirikare i Nuremberg, kandi hari ikindi kintu bavuga ngo nari nakunda ko ndubahiriza amategeko navyo nyene ntago ngo vigeze bifata abantu polisi, abasirikare, abantu bose bagiye bakurikiza amategeko ya Third Reich, barabankiye yuko iyo bagira alibi canke igwitwazo mu bintu vyo mu mburano. Bon, nagira ngo mpeze ariko nje mbona Gulag n'igitabo The Gulag Archipelago narigeze kugisoma, ndagifise hano kwanza kopi yaco, Alexander Solzhenitsyn ahavuga ingene abantu bicwa muri Union Soviétique canke bakaja gufungirwa ahantu habi cane. Nariko ndabona bafise kopi iri ku rugendo kure yanje. But dans tous les cas, on va connaître Gulag, ça a duré beaucoup longtemps, que le camp nazi a fait de nombreuses victimes. On va connaître les gens qui ont été nazis. Toutefois, pas de massacre méthodique, pas de chambre à gaz, on va connaître les nazis quand même. Bagenda bica gahoro ku rubozo, nko kubona nko umuntu ashobora gutwara muri prison gahoro ugasanga umuntu yapfuye cyangwa asohotse yaragwaye. Les déportés étaient condamnés au travail dans des conditions si atroces que 10% des prisonniers mouraient d'épuisement quand ils n'étaient pas victimes d'exécution sommaire ou de torture. On va voir la torture cyangwa bakabica cyangwa bakabicisha umuruho. Mugabo kandi naba bagenda babatwara gahoro bariko bararaba ubwa mbere abo bari kumakiza ngo yakoze ivyaha bati très bien, urana nko kurya
usibye ko kumbura abadede tumaze kubamenya ariko nka birya bintu bari bakoreye ntuzeye bari basize ngo bashyire inkoho kwa Faustin. Bon, Faustin nibaza ko abantu batovyemera kameme, irya ni fake news. Iyo barondera uwundi muntu kumbura w'umurecalcitrant usibye ko ntawe ukihari i Burundi. Dans tous les cas, kera ibi vyarakorwa kandi umva no mu Rusiya vyarakorwa, bagashira nk'inkoho iwabo bakaza bagatora abantu bakavuga ati bon ariko yari afise inkoho, what do you want? Nta kundi biri bugende, bagashira tracte c'est pas mu kigo bakaza ngo tuje gusaka. Donc ugasanga harimo ikintu ca banalité nico ko abantu bemera ati niko bimeze, mugabo mu nyuma ugasanga histoire igiye gusubira inyuma, abantu basanzwe baraparticiper directement ou indirectement. Directement nyene, indirectement kuvuga ngo bon nta kundi ni bamutware canke hako badutwara twese canke na kare yaravuze urwamo hano mu nzu ni bamutware. Ugasanga hari n'ikindi kintu kitajyanye n'iyo politike bwo bajane, hanyuma ugaca directement abantu nyene b'abapolisi babafata izo za SNR n'abarundi plutôt SNR, abakuru b'amaprison n'abarundi, abapolisi n'abarundi basanzwe banashaka, nta bantu benshi baba bava mu bategetsi, ariko ugasanga bariko baratortira bica abandi nk'uko umenga bariko barakina game ya soka. Hanyuma iyo hageze imanza ugasanga bariko bavuga ngo nyabuna dutabare tuvugire ibi n'ibi. Voilà, nico nashaka kuvuga. Nibaza ko ari article ndende mushobora kuja kuyiraba kuri Wikipedia canke ahandi hantu ushobora gukura ubumenyi, la banalité du mal. Ariko kandi ngakibura abarundi ko no soyez pas trop banal. Alright, sawa, mugire umunsi mwiza, tuzosubira. Bye bye.